Luka Modric ivyiwe na ekipe ya Real Madrid bigiye kuba binaje habona aho bamanasho kubona muhana igiti mbega ico giti bamuhaye n'ikihe kundi ruhande Nacho Fernandez yamaze kuba binagaragara umugwi agiye kubakinira mbega uwo mugwi nubuhe kundi ruhande ekipe ya FC Barcelona musaza kwizina rya Marc Guiu tavuga mu mugwi wa Chelsea ivyiwe bimeze gute no mugwi nako kandi kurundi ruhande ubonako Nico Williams basuye kumuhurira ko na Chelsea iyi ni FC Barcelona Chelsea yabaye ifuro ry'igiti kuno mugwi wa Barcelona ko gumwe baterana bavuga ko madosiye atandukanye kundi ruhande ni Barcelona barako ni shira hamwe Nike sanzori nabambika ubona ko ibibazo bitava mu nzira inyuma y'ihwa byavuzwe no musarama ndi makuru ariko aravugwa kandi atari meza hagati ya Barcelona nino shira mu rya Nike mbega ivyo bimeze gute ariko ubona ko kurundi ruhande barakiza rya Endrick musozi kwizina rya Mbappé mu Real Madrid yaje guteza akavuyo dituma nako bamwe mu bakinyi basohoka no mugwi mbega abakinyi bagiye kuba bahava kubera ko no mu bano basura babiri Endrick ndetse na Mbappé ne bande zakugenda bikurikirana kandi abwiye nti usanga ikaze ukore abone na subscribe kuri YouTube channel ushaka kwinjira muciye muri link iri muri commentaire ndetse ugakora na follow canke suivre cenga ku rubuga nyene rwa Facebook hose ni YouTube Sport kabari kwashikirizwa na jewe Willy Fried irambona ariko kandi ndabwiye nti twinjire neza nidoni kumwe masanzwe dukurikirana bagiye banabidusaba amakuru y'Luka Modric n'umugwi wa Real Madrid bivanye n'amakuru yitukura mu nyamakuru bitandukanye nuko umugwi wa Real Madrid ndetse na Luka Modric amaduka banumvikana ko bagiye kongereza amasezerano gushika muri 2025 gutyo ekipe ya Real Madrid yamihise ifata ingingo yo kuba ifata umusazi kw'izina rya Luka Modric bamushira ku rutonde rw'abakinzi ngenshi nk'abakapitene muri mugwi aho ubona ko ari wanatanguza urwo rutonde akaba ari nawe nimero ya mbere nagiye kuba yambara igitambara nyuma ko agisigwa n'umusazi kw'izina rya Nacho Fernandez yamaze kuba nasezerano mu mugwi wa Real Madrid ari nako wakabiri yamwita Dani Carvajal wagiye kuba ari yambara igitambara mu gihe witwa Luka Modric batari mu kibuga kundi ruhande Luka Vasquez bazofata nimero ya gatatu ku kapitene cyabo kizigenza muri mugwi wa Real Madrid ni Fede Valverde afata umwanya wa kane usaze kw'izina rya Thibaut Courtois umunyezamu amavuye mu mugwi wa Chelsea agafata ikibanza ca gatanu nayo Vinicius Junior agafata ikibanza ca gatandatu ijo biruko nyuma yo kuba Nacho Fernandez bibonetse ko agiye kuba nayerekeza muri Arabie Saoudite mbega ivyo nawe bimeze gute Nacho Fernandez yamaze kuba va mu mugwi wa Real Madrid hari n'abakindi bakinyi nyuma ya Nacho Fernandez bariko baravuga ko muri defense equipe ya Madrid yanze ko banasohoka abandi bavuga yuko ashobora kuba nazombega bazanwa n'ibandi baza gusubiza bamwe bonza ko banagiye nje neza cyane mu mita umeshi makuru w'umutaliyano Fabrizio Romano yahamaze kuba yemeza yuko Nacho Fernandez Gracias no mukinyi w'umunya Espagne w'imyaka 34 akaba kinyi mu mugwi wa Real Madrid inyuma yamaze kuba navuga no mugwi anakorwa n'ibipimo vy'amagara mu mugwi wa Al-Kaja hari kuno munsi wa w'Imana igenzo ya 2023 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 akaba agiye kuba nasikinira uwo mugwi amasezerano agera ku myaka 2 nyuma yo kuba navuga mu mugwi wa Sanduri ku munsi kizina rya Karim Mustafa Benzema no Ali Ittihad muri Arabie Saoudite nako atariyo birangiye agiye ati yo mpamvu rero inyuma y'igenda ryo no mugwi kinyi bava muri Real Madrid na Jakari wasanze yari kizigenza akaba kurikirwa no witwa Toni Kroos bose basezerere rimwe yahise Real Madrid ifata kuri no munsi wa mbere yazigaya 2024 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 abariho ishingano bw'urutonde rw'abakinyi bagiye kuba bazwa umugwi bagiye kuba bagiye ivyo abazwa ama responsibility nogira ngo bafashe avandi mu kubayobora haba mu kibuga hanze y'ikibuga mu kubaha impanuro n'ibindi bitandukanye muno mugwi wa Real Madrid bona ko inyuma y'igenda rya Nacho Fernandez hari abandi ba defenseur b'inyuma bariko barasohoka bava mu mugwi n'abandi ariko barabwagiza byashoboye ko banaza kubasubirira umuntu akavuga n'ikinyamakuru Sport c'Katarunya aho cemeza ko Napoli yo yegereje kuba cyane kuba isozera ivyo kugura umusozi rya Rafa Marin nawe n'umukinyi namwe ndababwira Real Madrid yamutije mu Deportivo Alaves uno musore w'imyaka 22 ino ekipe ya Napoli yavuga ati tushaka kumwifashisha kugira ngo defense yacu ishobore kwimera neza nyuma yo gutakaza umusozi rya Kiminja yagiye mu mugwi wa Bayern Munich nako kandi ku rundi ruhande muri ekipe ya Madrid nyene ya Madrid naseze umusozi kw'izina rya Vinicius Tobias uno munya Brazil Vinicius Tobias yari yamaze kubana yamigwa nk'umukinyi ashobora gusubira witwa Dani Carvajal ku bandi rwa nimero 2 ariko ntivyamaze kuba bina cyamo kubera ko ekipe ya Madrid ntigeze ishimishwa n'ibikorwa by'uno musore ku munsi w'Imana rero ugenetse ya 2023 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 niho banamusezera umusore yaja kuri tweet ziwe yandika amajambo yo gusezera no mugwi basezerana impora asubira mu mugwi wa Shakhtar Donetsk wari wamutije kwa Madrid iyo yari bizeye ko azosha bamugura burundu ariko ino option dasha
navuga ko n'amasezerano yo kuba camugura Burundi ntabwo Real Madrid ishimye kuyashira mu ngiro bivanye nuko batashimishije n'ibikorwa by'uno musore w'umunya-Brazil. Ino kipe ya Madrid kugira ngo irabe ukuntu ikosora muri defense yamaze kuba yimvira umusozi kw'izina rya Leniolo n'umukinyi wa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa, amaze kwiyumvira ko muzana kugira ngo dushobora gufasha abana n'abasigayeyo yeho nk'abasore bazi kw'izina rya Demita, abasore bazi kw'izina rya David Alaba n'abandi batandukanye kugira ngo barabe ko mugwi bubaka neza cyane. Ariko muri FC Barcelona turavuga kandi ko ikino ekipe ya Barcelona na ekipe ya Chelsea asanzwe bafite n'abakinnyi ariko baranahurira ko umusozi kw'izina rya Marc Guiu. Uno musore Marc Guiu rero yahawe ubusabe na FC Barcelona bwo bwayongereza amasezerano, ariko umusore aravyanka. Barcelona ngishobora gutakaza uno mwana akiri muto nako yari yiteze ko yoba kazoza cyane ko avuye muri La Masia Academy. Ekipe ya Barcelona iba ikunda kuramo abakinnyi za kubakirako. Ni Marc Guiu rero nako n'umusatizi w'imyaka 18 ashobora kuva mu mugwi wa Barcelona akaja mu Bwongereza mu mugwi wa Chelsea, ati kuva mu menyereza Hansi Flick aje mu mugwi wa FC Barcelona. Umugwi w'i Catalonia ushaka kuba usinyisha abakinnyi batandukanye kugira ngo barabe ko bagira ikipe ikomeye, ariko kandi ibyo bariko bikora mu gihe ibibazo by'ubutunzi tifashe neza bishobora kubasiga muri fair play financial. Kino gisata gisanzwe kijeje gusuzuma ko imigwi ikoresha amafaranga ayo yinjiza n'ayo isohora kugira ngo barabe ko bikora ku buringanire maze ntishobora guhomba ngo bayibure ku rubuga rw'imikino. Noneho umuyobozi wa FC Barcelona mwita Joan Laporte we yari yifuza yuko bozana abakinnyi bo gufashanya n'abana bana bakiri bato bavuye muri La Masia kugira barabe yuko n'umugwi bawukomeza, ariko sinzi ntuzi ko ivyo bibazo by'ubutunzi bishobora kuzoba binabafasha kuba bakora izino deal. Ariko kandi imigwi ifite amafaranga nako ikiyabangamiye ikipe ya FC Barcelona ndavuga nko mu gwa Chelsea. Ino Chelsea rero irashimishwa n'umusozi kw'izina rya Marc Guiu kuko vyiwe uno mwana, kandi ubona ko ubusabe bwa FC Barcelona ya gukomeza amasezerano ashobora kubona bwanka bivanye nuko ikipe ya Chelsea ayibona mu ko ashobora kuronka umwanya wo kuyikinamo ndetse na kanoti gashobora kuba kanaza. Ikipe ya Chelsea rero ngo bayo iri tayari kuri miliyoni 6 z'amanyaburaya zisabwa n'ino ikipe ya Barcelona, ariyo bicita cause liberatoire nko bivuga ikemezwa n'uno umenyesha makuru azukizina rya Fabrizio Romano. Ariko kandi Marc Guiu kwa Chelsea ahamba by'akanoti abona ko ariho n'umwanya yoburonka wo gukina mu gihe azanye n'umumenyereza asanzwe ari mushasha muno mugwi, kandi akaba yifuza kuba yubaka umugwi Bishasha. Ndavuga no umumenyereza azukizina rya Enzo Maresca. Kundi ruhande kandi ubona ko ukiri muno mugwi wa Chelsea ndetse na FC Barcelona n'ubundi haracariho kundi guhangana kurasanzwe uko umusazi w'izina rya Nico Williams n'umwe mu basore bigenje neza haba muri Atletico Bilbao basezerera mu FC Barcelona mavyiruka mu gikombe ca Copa del Rey no munsi, kandi ariko abikora mu gihugu ca Spain muri Euro ya 2024 ca igikombe ca Buraya ca 2024. Chelsea rero n'ubundi yoroheje no mugwi wa FC Barcelona kuko kuno musatirizi ariko arabikora neza muri kino gikombe ca Buraya. Inyuma yo kubirondera witwa Michael Olise wa Crystal Palace kamubura, ino ekipe ya Chelsea yashize ingufu cyane ku kurondera umusozi ya Nico Williams wa Atletico Bilbao, mukinyi ariko barahangana n'ekipe ya FC Barcelona. Aho rero ni kuba inyuma yo kubona ekipe ya Bayern Munich yisutse muri deal y'umusozi w'izina rya Michael Olise, birangira ekipe ya Chelsea ibonye yuko Bayern Munich yo kwifisa amahirwe menshi yo kuba twara umusozi w'izina rya Michael Olise. Ekipe ya Chelsea ivuga ati reka natwe dupambane n'umusozi w'izina rya Nico Williams na ekipe ya FC Barcelona, turazi ko dushobora kuba tunamucika. N'umusore afite imyaka 21 akaba asiganye n'amasezerano yo gushika 2027 muno mugwi wa Atletico Bilbao. Chelsea ngo bayiteguriye kumutangira kanoti, ariko kasabwa n'umugwi wa Atletico Bilbao k'imiliyoni 55 z'amanyaburaya, ko barabona ko atantambamye vyotera ko kanoti. Ariko intambamye inkuru niyo kumvisha uno musore yuko yoheba ivyiyumviro byo kuja muri Barcelona canke gushimishwa na FC Barcelona akemera kuja mu mugwi wa Chelsea. Nico ekipe irindirira abe ko bizohava bishoboka, ariko ni ikintu kitoroshe cyane kuko bimaze kugaragara ku bakinnyi batandukanye kuno mugwi wa Chelsea bangana na FC Barcelona ko bikisanga bivanye n'ikibazo cyo kuba mugwi ari ugikundo ndavuga FC Barcelona. Chelsea yisanga n'umundi amafaranga yayo bibanyipfa gusa. Ndavuga umusore w'izina rya Rafinha yagiye kwa FC Barcelona nako yanse kuja kwa Chelsea, ari nako n'umusozi w'izina rya Jules Koundé avyuka muri Karabang wa FC Sevilla, naho nyene vyabaye ko nyene igikundo cy'umugwi wa FC Barcelona cyaza gutsinda akanoti k'umugwi wa Chelsea the Blues. N'ubwo reka twinde twabiyo bizoherera, ari nako kandi muri FC Barcelona nako bivuga ko hari ibitagenda neza hagati yabo na ino shirahamwe rya Nike rero n'ishirahamwe risanzwe rinabambika. Ibibazo vyongeye kuvyuka inyuma y'ibiha byagiye biravugwa mu minsi heze, hariko haravugwa yuko uno mugwi wa Barcelona na Nike baba banavanye, ariko uno munsi tugiye kwisuzuma twasanze ari bihuha. Mbega uno munsi naho dirije ije kubera iki, ariko bapfa iki, habaye iki? Hambavu ivyo bihuha vyadutse mu minsi iheze
hagati y'izo mpande zibiri ndavuga ekipe ya Barcelona n'ishami rya Nike nkuko bivugwa n'ikinyamakuru AS cyo muri Espagne. Nike ntirashikana kugeza ko n'umwanya mu nzu y'idandarizo amajezi canke imayo za FC Barcelona. Ivyo bikaba byavuye kuba ino Nike itashimishije ibiganiro ko bagira na FC Barcelona no gushira ko logo canke ikirango cyane shira hamwe Spotify risanzwe rifata mu bwongo n'ekipe ya FC Barcelona. Rero ivyo bizagiye bituma ekipe ya Barcelona icererwa ku rubuga rwo kudandaza zino jezi bivanye n'ibibazo by'ubutunzi babirimwo akariko kadokeza kugira ngo baronke ukuntu aho baba barakura amafaranga yo kwifashisha, ariko nuruhombo kuri FC Barcelona je kuba itaratangura kudugurisha imajezi na cyane ko hasigaye kwezi kumwe kugurutsa kugira ngo championnat atangure, kariko kadokeza kugira ngo babe baradandaza mu kwakira kanoti, ariko urumva ko atako bahuriza ko katwimbiye ngiye kuba binaherera zotubwira suite yavyo mbega yabaye iyihe. Ni ku rundi ruhande ariko kandi ugiye kuraba nino ekipe ya Real Madrid iza rya Endrick na Mbappé budateye ruhagarara hamwe ku bakinyi bamwe bituma biyumvira ko mva mu mugwi wa Real Madrid, ndetse hafatwa n'ingingo ko bamwe bahava duhereye ko umusozi k'ibya Marvin Park n'umwe mu kinyi ekipe ya Real Madrid yatije mu mugwi wa UD Raspamas kugira ngo agende kwikomeza bazomugarukana ameze neza, ariko ubundi ngo byarangiye Marvin Park avuye mu mugwi wa Real Madrid yahavuye ku miliyoni 2 z'amanyaburaya aguzwe burundu n'umugwi wa UD Raspamas nyuma yo kuba ahamara muri Raspamas amasezo agera kuri 2 ari ku ntizo ya Real Madrid. Nibona ko mu kumusezera ekipe ya Real Madrid yanditse amajambo yo kuba imifuriza ibihe vyiza, akagize iti Real Madrid na Las Palmas bumvikanye guhana umukinyi Marvin Park. Ati Real Madrid igaragaje urukundo imukunda, ikaba imushimiye mu bikorwa yayikoreye kandi imifurije uwe n'umuryango wiwe kugira ibihe vyiza n'amahirwe ku ntambwe nshasha bateye yo kwiyunga n'umugwi official no mukinya tabigera kinira uno mugwi wa Real Madrid babakuze yavuye muri Castilla yerekeza muri Las Palmas birangiye yimuguze burundu. Katwende turabe nimbi Real Madrid zo kifuza kumugarukana, ariko kandi izajya Mbappé n'uso ya Endrick byasubiye kuba bitera akavuyo kandi konsozo kya Joseru. Mu minsi zito twabandikiye kuri urubuga rwacu rwa Facebook ariko wa Wifi Sport tubwira yuko ono musozi k'izina rya Joseru ajya kuba yongereza amasezerano mu mugwi wa Real Madrid y'uno mwaka umwe, ndetse harimo na option yo kongera ubundi mwaka. Birumvikana yuko yari kuba ari imyaka 2 mu gihe baba bashimishijwe bagashira ko uno miliyoni n'igice wo kumugura burundu ari bavuga n'umugwi wa Espanyol Barcelona yari yamutanze ku ntizo kwa Real Madrid ku 500 aje nk'umusubirizi canke